Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Muri irya minsi Yezu ahindukiye imuhira, ishengero ryongera gutororokana. Hanyuma nyina na bene wabo barashika, bagumye kw'irembo bamutumako. Ishengero rero ryari ryicaye rimukikije. Igihe bamubwiye bati umuvyeyi na bene wanyu nabashikawe bari kw'irembo bakurondera, araheza araba abicaye bamukikije ati nguyu mawe kandi ngaba bene wacu. Umuntu wese akora ugushaka kw'Imana urya niwe mwene wacu, niwe mushikanje kandi niwe mawe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Imbagwa n'icungu zo kwishura ibicumuro ntiwazishimye, niho navuga nti ndarengutse Mana yanje nkora ivyo ushaka, kuko ivyanditswe mu gitabo birora kuri jewe. Ndi hano ndaje Mukama, ndaje gukora ico ushaka. Umuntu wese akora ugushaka kw'Imana urya niwe mwene wacu, niwe mushikanje kandi niwe Mana. Tugire Kristo. Amajambo y'Imana uyu munsi aradutumirira gusubira kuzirikana cyane kwishaka ry'Imana. Ishaka ry'Imana coba ikigwa kirekire kinini gose, ariko reka turizirikane twisunga aya majambo nyene Umukama aduhaye uyu munsi. Bwa mbere turumvise mu gisomwa ca mbere cashwabuwe nk'uko tumaze iminsi tubizirikana mwibaruwa ryandikiwe Abahebreyi, ingene iryo jambo ari igisabisho, noko nogira nti inyishu ya Yezu aha se wiwe. Se wiwe amaze kubona yuko ivyo bamuhereza vyose bidashobora gushira abantu ku murongo wo kumva ingingo y'Imana, se akabaza ati mbega ntumende. Murazi ko Izaya yigeze kwitaba iryo jambo gacagira ati ndi hano Mukama ntuma. Ariko abo bose Imana yagiye iratuma imbere ya Yezu, ikabona yuko hari ico badashobora gushitsa, kuko nabo nyene ari abantu b'intege nke, ari abantu b'amagara make, ari abantu baba batuye mu bandi bantu bisanzwe. Igaheza ikaturungikira umwana wayo Yezu ngo mukuza kw'isi akaza aje kwitaba iryo shaka rya se wiwe, ryuko wewe na jewe twokira, ryuko isi yosubizwa mu bwiza n'ubundi nahazwa Imana yari yarayishakiye kuva ikirema. Yezu akitaba akamukase, akaza kw'isi, akaza gukora ico cifuzo se yarafise kuva kera mu mutima wiwe. Naco gituma na se wiwe ku munsi w'abatisimu y'igihe Yohana Batista mubatiriza amushingira naho akavuga ati muri uyo ndahasanga ibimpimbara vyose. Igihimbara rero Umukama bwa mbere mu buzima bwacu si ibi vyose tugira vy'Imana ubwa mbere tugatoka nk'abantu b'Imana, nuwo mutima wo kurondera vy'ukuri ugushaka kw'Imana, yuko Imana yone nahazwa mu buzima bwacu, ikayenazwa no mu buzima bw'abandi, ikakigwa nk'Imana, kandi abantu bakumva yuko mu kwakigwa nk'Imana babaye abavukanye. Mu kurangura ishaka ry'Imana niho mba ndanguye neza ukuba umuvukanyi wa Yezu Kristo. Haheza agize ati ninde muvukanyi wanje, ninde mawe? Nuwo wese yihwabira kurangura ugushaka kw'Imana. Bigomba kuvuga yuko ukuba umuvukanyi wa Yezu nuko kumwigana natwe
tukumva yuko igihe cyose ingohe zivanye ko dukanuye tugarutse mu buzima tuvuye mu itiro, ko dukangukiye kumva natwe tugize tuti Mukama ndarengutse, ndagarutse mu buzima ngo nkore ugushaka kwawe. Sinzi ko iyo muvyutse ari byo mwiyumvamo, canke mwiyumvamo kuja kuraba kuri WhatsApp ingene muri Goma bahafashe canke batahafashe, ingene muri Ukraine, ugasanga nivyo umuntu azindukira ko niyumve neza ikimwugururiye ubuzima imbere yiwe. Eka n'ibyo tuba tubamwo mu munsi umuntu akibaza ati, hakagira igihe umuntu akibaza ati mbere y'iki ibi byose ni kubera iki? Ubwo harimwo ugushaka kw'Imana. Ico kibazo kikama ari ikibazo cy'umwitwariko w'ubuzima, nico kidutuma ivyo tubamwo tutabizimiriramwo, n'Umukama yatubona ko tuguma turondeza ugushaka kwiwe, ariko ko turi banyantege nke agaheza akatwunganira, akaduha inema yiwe, akadushigikira mu buryo bwinshi, aciye mu bishika, aciye mu bantu, aciye mu bintu byinshi, kuko akumvamwo umuntu by'ukuri mu mutima wiwe ari sincere. Atari bivyo uyu munsi dusigaye twiyorobeka mu bisabisho, kuko umenga ni nk'ibigezweho, ukazubona n'abantu atigera akora ku rumenyetso, mugasanga nambaye ishapure y'ubusitani. Muratwa ari ishapure ya Bikira Mariya n'ishapure y'ubusitani. Hariho bugi ishapure y'ibisabisho, hakabaho ishapure y'ubusitani, hakabaho vraiment n'ishapure ya Bikira Mariya. Kandi ya shapure ya Bikira Mariya ashaka kuya Bikira Mariya atari kwigendera mu izosi, kuko iri mu mutima w'umuntu, kuko iri muti abambaye ishapure mvuye baza ngo nibo ndiko ndavuga ko ashaka uyambaye kandi ari ya Bikira Mariya by'ukuri, kuko sincèrement urashaka kumva ko wogumana nawe kugira ngo uhimbara Imana, ukora ugushaka kw'Imana nkuko nawe yakuranguye. Nakajyo keza rero kugira ngo natwe twumve yuko aha twumvise Yesu agira ati imbagwa n'amashikanwa byose ntiwabishatse, tugire Kristo. Nukuri kose naho dutonda mu misa ngaho imisi yose, tukavuga amanevene, tukagira ama evangelisation, tukagira ibikorane, igihe mu mutima atagushaka kurimwo kurondeza vy'ukuri inzira y'Imana no gushaka kw'Imana. Sivyo gusa, na jewe ndi patiri canke uri masera canke uri iki, ivyo byose bashobora kuba bigutwikiriye bikuriko, mugabo hatarimwo ukukurondera kuvuti jewe ndumva ko nshaka kuberaho ko ishaka ry'Imana ryoranguka. Hari ahantu ivyo bintu ubipfishije ubusa, ubu vyimye ikibirangura kikabiha akanovera, igihagararo, ubwiza n'ubunenahazwa bw'Imana. Ivyo bintu birahambaye. Ibi byose twita tugakora ubutumwa tukerekana yuko turi active, hatarimwo kumva uti Mukama ubwo koko ndashaka kuninahazwa, bica bicika bimwe bita mu Giswahili amapambo y'ivy'Imana, ibintu by'ibisharizo vy'Imana gusa. Ico ikinabahanuzi bamye bakebura ko igihugu c'Imana, le formalisme, ico bita mu Gifaransa le formalisme. Ugasanga umuntu arashobora kuvuga ibisabisho ariko adasenga, agashobora kuvuga Imana tanguye kwigisha ya mwese mukumenga muri connect, akavuga Imana mugabo atavugana n'Imana, atayaga n'Imana. Birashobora gushika. Nico rero uyu munsi inyigisho yo kurondera gushaka kw'Imana igomba kutubwira kwa madusaba Umukama atugumirize la sincérité y'umutima umurondera, kuko Mukama ni watugumya muri vyose. Abantu twese turashobora guhuruduka, turashobora gutemba, ariko aho hantu tugasaba Umukama akahatuzigamira kugira ngo hagume hadusanisha na Yesu, ukubaho kwacu kugumwe kugarukaho. N'igihe hari ibigombye kudutwara mu bindi, iryo jambo rigaca rikwega rikagarukana ngaho. Mu nkuru nziza Yesu aravuze ijambo ritangaje rihora ritsitaza benshi,
cyane cyane abakunzi ba Bikira Mariya, ukamenga nyina na bene wabo baje kumurondera bamushaka kwijambo, ugacumenga arabirengagije, agaca yivugira abantu bamukikuje. Abaprotestani nk'aba baca bafatira bati mwana wa Bikira Mariya wanyu mukunda gushira imbere. Oya si ivyo, nukudatahura la profondeur. Icara neza mwumva ibintu birimo. Ugambere uko kuntu Yezu yishuye aba bantu ngo bazananye, nukuvuga abo mu miryango yabo bazananye bayitanye na Bikira Mariya, baza kumuraba kuko hamwe hari undi mwanditsi umenga ni Mariko nako nyene ni wenyene atwereka yuko bari baje kumusaba ijambo kuko babona umenga yatwawe gose n'ibikorwa by'ubutumwa, ibyo muhira umenga ntavyo acitayeho, abo muhira umenga ntabacitaye, agira ati reka duhitane mama wiwe, niyumva hari nko mama wiwe setenema acaza nkuko mugira muti umwibutsa Mana yamayuganiye muri studio kugira ngo tumukure reka tumbwiye ko ari mama yaje kumurondera, kandi mu muze yantu acamvayo n'ingoga. Murumva mu kuzana na Bikira Mariya gutyo ntibumva neza ko kuba ari muri ivyo ko ari mwishaka ry'Imana. Nivyo bindi twese iyo dufise umuntu wacu umenga twumva umenga no wacu bwa mbere, sivyo? Ariko Yezu agaca yerekana yuko aho ibintu bikomereye ni mu kurangura ishaka ry'Imana. Twinjiriro kandi mu majambo y'Imana. Ninde muntu wa mbere yaranguye gushaka kw'Imana kunganya Bikira Mariya? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo amajambo y'Imana ngo yama yazigama mu mutima wiwe akayazirikana. Ninde muntu angana nawe igihe tumubona Imana imutuma ku mumarayika ikamusaba mbere n'ibintu bidashobora kumvikana, uza gusama imbanyi utagira umugabo, ni igihume ni ikintu nibiki, we ivyo biriho vyemera? Ega nuko tumenyereye kubivuga hamwe wo gusubiza muri kiriya gihe, ivyo bintu vyakira gute? Mugabo kuko muri we yarafise umutima wiwe wose uri connecte mu Mana, arashobora kuvyumva, agaca agira ati iki Imana ishatse ku musavyi wayo nikiranguke. Ninde muntu yaranguye gushaka kw'Imana gushika munsi y'umusaraba, aho n'abagabo bihambaza ngo barakome bazomugwanira bataye bakomoka, ariko we akahaguma gushika arinda sozera. Yezu mbere mu kwerekana yuko ahambaye agaca agira ati uyu yarangumye iruhande gushikaho vyose ngenda bisozerere muri data, ndamuguhaye nawe nka nyoko wawe, ndamuguhaye nka mama wawe. Muradi jambo umuntu avuze ariko aracikana ingene rihambaye, harakana Imana rero nguyo nyoko wawe. Musanzwe Yezu mu kuvuga gutya yagombye kwerekana yuko Bikira Mariya ntamwisangije wenyene, oya, aho twe dushira ubuhambazi bw'uko basangiye gusa amaraso kumwe dukunze kubigira, ujya nuwe wacu nuwo mu bwoko bwacu urabe ingene ubigira, arabaho musobeka mukazi amaraso aya. Yezu akerekana ati kuba yaraciye kuri Bikira Mariya yagombye kugururira ubucuti bwiwe na bose nkuko yabwugururiye Bikira Mariya. Subwo yagombye kwigungana na Bikira. Cyo gituma Yezu ariko aravuga Bikira Mariya ntamuvuga nkuko je novuga mama wanje mama wanje mama wanje, avuga ngo mukenyezi we, mugore we, umukenyezi umwe wo mu migambi y'Imana kuva hariya mu bwuzure bwa mbere hamwe Eva naniwe gushika kuri wa mukenyezi tubona mu vyahishura umutumwa Yohani ngo yitwikirije izuba n'ukwezi, amuraba mu migambi y'Imana, agaca muraba mu ndabo yagutse umwe wese ashobora kuronka ikibanza.
ntamuraba muri ya ndabo exclusif, le regard exclusif. Mama wanje ni mama wanje, ni mama wanje, mama wanje. Oya, amuraba nka mama we, ariko mama yaduhaye twese akagira ati nguyo nyoko wawe. Nico gituma aho bagomba kumera nk'abamutwara muri iyo tendance exclusive, umuntu wacu tumusubira yiwe wagacagira ati ahubwo nimunsubize muri aba bose, kuko aba bose naciye muri uyo muryango kugira ngo nabo binjire mu muryango wabanje, binjire mu muryango wa Data Mwana na Mutima Mweranda. Ahubwo ngaha akaba yerekanye ko ari Bikira Mariya arahambaye, kuko murazi ko na Bikira Mariya imbere yuko Yezu basangira amaraso akamwakira mu mubiri wiwe, akamuha umubiri, yabanje kumwakira mu kwemera kwiwe. Kira noneho na wewe hari ahantu musangiye amaraso na Yezu, ntuhavuza kuyasangirako, tudoge kuri aratari tuyasangire rero.